Ibikorwa rusangi vyatunganijwe ku rwego rwa komine Ngozi kuri wa 27 Nyakanga vyatunganijwe mu ntumbero yo gutunganya umurima wa komine uzoba mu y'akarorero bijanye n'igitegwa c'ivoka. Umurima usanzwe uri ku mutumba wa Gihama muri zone Mwumba ya komine Ngozi. Ivyo bikorwa rusangi vyari vyitabwe n'indongozi za komune zitandukanye, tutibagiye n'umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Butanyerera. Mu gihe leta y'u Burundi yashize imbere uburimyi n'ubworozi, kongera ikagira igitegwa c'ivoka, igitegwa gitegerezwa gushikana igihugu kw'iterambere mu ntwaro no mu mugambwe CNDD FDD, nico gituma na komine Ngozi witasigaye inyuma muri uwo mugambi, nk'uko Ndikujyayo Dominique Mustanteri wayo abimenyesha. Muri komine Ngozi nk'indongozi zanyu twavuze tuti natwe ntitwosigara inyuma, ari naco gituma twace twihihangiro turi kumwe n'abarongoye amazone n'abarongoye imitumba bose ndetse n'abandi barongoye ibisata bitandukanye muri komine n'abarongoye umugambwe uvuye ku ntara gushika kuri komine, twihaye ihangiro ry'uko tugira imirima natwe 3 y'akarorero. Mugabo gushika ubu tumaze kuronka 2, hariho uyu wo ngaha tugomba kuzoteragiramwo ibirayi ukaba usanzwe urimwo n'amavoka. Turafise n'uwundi murima muri zone Mugomera, n'abandi bantu bose bafise imigambi yo gushira imitahe muri ico gisata cyo burimyi n'ubworozi. Cyo gituma tugomba dusabe aba chef de zone bari ngaha kuturabira ayo matongo yose ari mu mazoni wabo ya leta ya komine atari arakora ico ategeza gukorerwamwo, atarimye amwe tuyahe abafise imigambi yo kurima, kugira umurima nk'uyu umere neza, turinde inkukura, tuha akanovera gakwiriye, nuguca imikobeko. Imikobeko muyifate nkama, muyifate nk'umukoro wo muhira mutegerezwa kuba muri ko murakora iminsi yose. Mwarumvise no mu minsi yeze yuko leta yafashe ingingo yuko abantu bafise imirima mugabo kabataciye imikobeko izobagora kuronka imbuto n'umwavu. Nitwifuza ariko hari umwene gihugu ari ngaha yobura imbuto n'umwavu ku giciro kitavuna, kubera ko vyamunaniye guca imikobeko ku mirima yiwe. Umunyamabanga w'umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Butanyerera yari yifadikanije nabo muri ivyo bikorwa rusangi, yibukije cane uruhari igitegwa c'ivoka gifise mu migambi y'iterambere y'igihugu. Amenyesha ko kwikukira nyakuri mu butunzi ari urugamba rukomeye, anahamagarira umwe wese guhaguruka kugira ngo agwane urwo rugamba. Avuga ko abarundi muri rusangi bari barasamaye mu myaka iheze, abasaba ko bitosubira. Ubushize twarabiganiriye igihe twari ngaha, n'ubu turabisubiyemwo. Banyamwumba bene gihugu mwese mukoraniye ngaha, bagumya banga bakenyera urugamba mbonera kure ivoka mu gijukire. Nagira ndabamenyesha iyi ngwano, iyi ntambara turimo y'ukwikurikira mu by'ubutunzi ni ingwano ikomeye cyane. Dutegereza gufata ingingo izo arizo zose kugira ngo intumbero twihaye ngaha mu ntara ya Butanyerera tuyishikeko. Nico gituma mu mitumba kumuhana we mukenyera rugamba mwizone mwikomine burya twarasamaye, Banyamwumba twarasamaye. Igihe sogokuru wacu Petero Nkurunziza azana no mugambi, iyo twese duca tuwijukira, ubu nta bukene tuba dufise mu gihugu. Muraraba abantu bifitiye amavoka no musi yeze, canke muraba abantu banyagara barondera amavoka, nukuvuga ufise ivoka no musi arafise ubutunzi bukomera, afise amafaranga. Ni muje ku kivi rero, ikawa muzijukire, naco ni muranzi n'igitego njabuka amazi, kandi biri mu biterwa bijanye no kwikukira k'ubutunzi.
Habimana Ferdinand akaba yaboneyeho akaryo ko gutera kamo abagumyabanga bo muri zone Mwumba n'abenegihugu muri rusangi ngo bakomeze ubumwe bagwanye urudandaza rwo mu kinywabi na rirya ngo iyo zone isanzwe hano rubibe n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ntiyibagiye no kubahanura ngo bavyare ku rugero na rirya vyibonekeza ko imiryango myinshi y'abarundi na cane cane mbere yefisa mikoro make ngo bakivyara abana benshi, rimwe na rimwe ugasanga ari intambamyi ku iterambere ry'umuryango n'iry'igihugu muri rusangi.